igenekerezo rya 2025 ntwarante umwaka wa 2023 ishirahamwe ADUS risanzwe rihurikiyemwo abafise umugwi w'amaraso O negatif bagiye hamwe mu ntumbero yo gushigikirana no gutanga amaraso ku bafise ingorane y'amaraso yo mugwi wa O negatif. Baragenda ibitaro Prince Jean Charles mu ntumbero yo gufunguza bamwe mu bari bagwariye muri ivyo bitaro. Iryo shirahamwe ADUS rikaba ryatanguye itariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2016 rikaba riri mu ntara zose zigize igihugu. Ndayikengurukiye Consolasi icegera c'urongoye ADUS ku rwego rw'igihugu aratubwira icabazindukanye kuri ivyo bitaro Prince Regent Charles. Uyu munsi twazindukanywe n'igikorwa c'urukundo nk'abafasoni bahurikiye mu muryango bitwa ADIS, ni Association des donneurs universels du sang. Twarumvise akamo ko mu kwezi kwahariwe umukenyezi, tubona twokora igikorwa cyiza cyo gusohoza umwana w'umukobwa afise imyaka 13 asanzwe afungiwe ngaha muri hôpital Prince Jean Charles. Ni ishirahamwe rifise abanywanyi bafise umugwi w'amaraso witwa O negatif. Iyo negatif rero ni umugwi w'amaraso twavuga ko udasanzwe kuko ufise uwo mugwi w'amaraso utaronse ufise iyo O negatif kugira ngo aguhe amaraso nta wundi muntu n'umwe aguha amaraso. Ariko igitangaje twebwe amaraso yacu turayaha uwo ari we wese. Anita Kwizera umwe mu bayoboye ADUS muri komine ya Muha amenyesha ko kuba baragiye hamwe ata muntu yoba kibura amaraso, agasaba leta y'u Burundi n'amashirahamwe mpuzamakungu n'abandi bantu babishoboye kubashigikira mu byo bakeneye kugira ngo hagize ufise ikibazo c'amaraso anyaruke kuronka amaraso y'uwo mugwi bitagoranye. Nta muntu ari muri twebwe yobura amaraso kuko turategekanya ko hama hariho abantu bahama baje gutanga amaraso. Turagerageza ku buryo hatigera habura umuntu ku buryo habaye alerte y'amaraso tuba tuzi umusha dutelefona ati wewe urageze kuja gutanga amaraso, genda tanga amaraso. Urumva ko dukora igikorwa cy'urukundo, turasaba yuko igihe byoshoboka abumva kamo kasha bumva ibyo dukora ko ari byiza ko bodushigikira kuko ntituragera kure gose. Turifuza nyene ko bodushigikira kugira ngo bigende neza ku buryo n'umuntu akeneye kuronka amaraso bitamugora akeneye kuja gutanga amaraso. Urabona ubu baradutelefona tugenda mutanga amaraso hama tukirukanga. Turagerageza ni gake umuntu duce mu myanya y'intoki mugabo nka hamwe dufise abadushigikiye byogenda neza gusumba. Ange Kantungeko ajeje gukurikirana ibikorwa muri ADUS arahimiriza abarundi bose kumenya umugwi wabo w'amaraso ndetse bakitanga mu gutanga amaraso kuko ari wo mutima w'urukundo. Icyo twababwira nuko bwa mbere bobanza bakamenya umugwi wabo w'amaraso ko birafasha ko natwebwe biradufasha cyane ko iyo hageze ubura by'amaraso umwe mu mugwi wacu natwe turamufasha hama bikananyaruka ko murazi ko turi n'abakeyi cyane. Mwomenya ko ishirahamwe ADUS rikomeza kwakira uwo wese ashaka kuginjiramwo. Kunze turanezerewe ibintu ni byiza Yesu yabikoze turanezerewe ibintu ni Yesu yabikoze turanezerewe. Television Tanganyika.